mugambi wo kurondera monetization y'ivyerekeye Facebook na YouTube twarawufashe umuntu kitumaze kuvugana nabo kanatsinda ku munsi kirezo cya kane kuri kuno kwezi turafise inama tuzojamwo yarje hazoba harimo representa ba YouTube na Facebook hanyuma turategura kuvugana ingene twose Domitere jewe ndamaze kumutuma ko ndamubwira nti ubu ngira ngende ndabe ahantu nzoza ndashike ndikore ucuza nje ndaguhamagara duce dukata kuri pourcentage y'amavantage wari ufise duce dukatako kuzikana namubwira nti muzi siwe no kumbwira ibyo byubwire utarabwira ndavuga cyane mugira abakinnyi ba filime mu Burundi ni gisata tubona cibagiranywe kuko akenshi mu bikorwa byose by'igihugu bibaho nta munsi n'umwe turabona umukinnyi wa filime atumwa twahavuye twibaza yuko ari ukubera bavyita ngo tugenegene duca tubona yuko umengo ntibabiha agaciro mu gihe abarundi benshi basigaye bakunda filime bagakunda inyigisho tubaha tukabona ko mu mazu y'abantu turi mu mateleviziyo y'abantu n'ibintu twigisha bisa akamaro ariko tukabona igihe cyose hatumweko abaririmbyi hatumweko abakomedi ariko mu gihe filime nta n'umunsi n'umwe murashobora guca muvuga ati kubera iki none waje no muzi icyatumye nza ngaho no munsi n'ubundi sinaje kubera abakinnyi ba filime batumwe nuko usanzwe hari ukuntu n'umuvuruganyi mu bintu bya online narageze aho nibera umu-influencer atangura ndapubira ibintu kuri Facebook kugira ngo ndabe yuko byontunga kubera ko ndakora amapublicité menshi amakampani amaze kunyizira akazarama amapublicité nkora bivanye na ya Facebook ariko ku rwego rwa filime nta munsi n'umwe rero turabibona tukumva turababaye rero nyakubahwa mudufashe ko ndabivuze imbere yanyu natwe muze muratwumva hama ikindi tugeneye kumenya tubarizwa mu kihe gisata ntituzi nimba two kwitura ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama kugira ngo budufashe cyane nimba mwogira ikindi gisata kitujejwe kugira ngo tuze turacitura na cyane cyane yuko ibikorwa dukora bishika kure kandi hari abantu benshi dufise baduhamya bari hanze bakunda igihugu cyacu kubera yuko baraba ishusho tubereka hariho abana benshi biga ikirundi baciye mu masinema yacu bari hanze dufise akamaro kenshi ariko turabise ikibazo kubera tutazwi tugiye gufata amasanamu mu mabarabara baradufata bakadukunda jewe narigeze ngira ikibazo nirore ndiko nafata amasanamu kabisa abantu ngama pistoleti wamengo nishe umuntu ndavuga none ko dufise igihugu ciza kandi ibyo bavyiza tucirekanye abanyamahanga bakakimenya kandi filime nico kintu ca mbere gituma igihugu kimenyekana je ndi mu bantu benshi nzi yuko nakunze Tanzania ntajamo ndatege amasanamu n'abantu benshi bakunda mu Buhinde kubera ajya amasanamu ahantu hose atandukanye mugo twebwe tugiye ngo kubikora bakaza bakadufata ariko nkaza mbona nuko tudafisa tubarizwa hamwe tworamo tubarizwa ngira ngo mukadufasha mukadura n'amabaje yerekana ko turi abakinnyi ba sinema ngira ngo byo dufasha tugeze nk'ahantu bakabona ko turi abantu tuzi jewe ndakwisigura ko nagiriwe ubuntu nateye guteka televiziyo y'igihugu iranyizera turakorana tumaze igihe dukorana burya ngenda ndavuga ati jewe nkoruka abakuwambere kuri televiziyo y'igihugu kasha sanga ko nafatwa n'umuntu azi nica jewe yabonewe ariko aragira ngo ibintu ngo ndabituma hari iwanyu ndatwara rero kubaho mudufashe hama ikindi nuko turi muri vizo y'iterambere igisata cya sinema ntucibagire dushiremo kuko biri mu bintu bizotuma abanyamahanga bose igihugu cacu byo kiratera imbere mu gihe tuza turabikina mu mareresi yacu bizotuma bigira kure hama ikindi naco turafise ikibazo cy'uko tugomba amadolari make mu gihugu ariko iki gisata nyine ca sinema ni igisata cozana amadolari menshi mu gihugu cacu mu gihe cyo kwitabwaho
kuko YouTube hamwe yogana amasezerano n'igihugu tugakora dushiramo hariya nubwo tutaronka amahera bisanzwe tutadandaza bitewe nuko amateleviziyo dufise w'iki gihugu atugura amafilime kandi ubundi mwahagomye rero kuyahanga kuko kwerekana ikintu cy'umuntu yakoze ku mahera atakiguze kandi je natanze amafaranga ico kintu ni ikintu kibi cyane rero umunsi w'amasezerano hagati ya YouTube na leta basi twebwe tworo dufaranga gake kuko dushize filime kuri YouTube hari ukuntu YouTube duhemba amadolari akadolari kakaza gake ariko rero bacha tugira n'ikibazo connection sikirenga nkuko mwanivuze ngo limitere n'ibindi byo abana batatura kubera connection muca mudufasha kubera mu Burundi hariho Canal Plus aho hakurya barafise ico bita Canal Box Canal Box nakantu umuntu atunga mu nzu ako bitunga Startime canke nyine ikibukagura amayinite ako kantu umunyagihugu wese arashobora kugura agashira mu nzu ugasanga aba connection yoro n'ibyo Canal Plus bita kuri kidateze imbere nk'abandi kazana ivyo bintu babisaba hantu kubera ko ijya satellite yaje si umunyagihugu muto miliyoni zine kwishira mu nzu naco bwanje yarananiye ntabwo kuko kugura ikintu cy'imiliyoni zine muhira biragoye atari nka societe cyane igihugu cyagutse rero mudufasha kitagishobotse Canal Box kaza mu gihugu byudufasha kandi bikaje mu mbere y'iterambere kuko kugira dutere imbere kuko nakoresheje zo zaragwiriye mu gihugu cyacu ariko twebwe nk'umushikaganije kumenyesha makuru ivyerekeye lo contenu ibishikirizwa byose haba mu byo mu kwandika no mu ijambo ryavuzwe mu rubanza no mu bibazo byose harimo contenu ibyo birabwa n'ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru biri wacu na jeune mu réalisateur ivya filme abatwara bikanye ndabizi aho kari baravuga yuko byoja mu gisata cerekeye imico kama n'ibiki mugabo twasanze biri mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru aho rero niyo kara turi kurasaba mu bigo turiko turakora duragora n'aba influencer sinzi inganga ntihoje baronsa amakuru baraje turagira inama hanyuma nibaza yuko ico kibazo ufise kizotorerwa umuti uri mu bushanganje bujeje kumenyesha amakuru hanyuma iyo karata nayo tuzoyivugana ko ingene twoyikorana na sensi kugira ngo bashobore kuronka uburyo bwo gushobora gukora boroherejwe aho rero n'ishobora umukuru w'igihugu acangira ko hariho ico batakunda kuvuga cyane mbwa yakivuze kubyerekeye monetisation y'ivya ekonomi numerique normalement ni uburyo amafaranga azambo biciye kuri izi mbuga za Facebook na YouTube kuko ivyo bishika mu gihe hari igihugu cyo bagirana amasezerano n'izo mbuga hanyuma amafaranga arinjira kandi niko riraduga mu bihugu maze gutera imbere cyane gose mu cyo gisata barabikoresha twebwe natwe nyinshubahiro uwo mugabo wo kurondera monetisation y'ivyerekeye Facebook na YouTube twarawufashe umuntu kitumaze kuvugana nabo kanatsinda ku munsi kirekezo cya kane kuri kuno kwezi turafise inama tuzojamwo yarje hazoba harimo representa ba YouTube na Facebook hanyuma turategura kuvugana ingene twosubira kunagura gukorana uko byarigeze kuba hanyuma ntivyakurikiranwa birahagarara ariko ubu unye nize yuko baba ba influencer abo bose ugwaruka cyane bijya gasapu yavuze abantu bose bashobora gukoresha ziya mbuga zikazana uburyo bwinshi n'amakori mu gihugu kubera yuko gushikisa n'ishubahiro imbuga nyinshi zaba amaze gukikana akatari gake nyinshi ziriroje hanze y'u Burundi abakoriye kwinjira mu gihugu aja muri ibyo bihugu hari ziri muri Amerika ziri muri Sweden ziri muri Norvege ziri mu Rwanda ziri muri Tanzania aho urugwaruka rwacu rafise ico kibazo ariko bituma twarayivuganye n'aba influencer twaragiye turabona amakategori y'abangesha makuru aba influencer mu minsi ya vuba kajya kazodukundira duwe n'abasineast nabo nyine amakonteni yabo arashira kuri ziya mbuga nabo nyine barinjiza amafaranga kandi igihugu cyoronka uburyo butari buke ikindi n'icubahiro bijye bikorwa byose dukora muri leta nk'aba bantu bakwepa amakori kajya kamashini kawe bagakwepa aba influencer barafise ububasha busumba n'ibinyamakuru sinashobora bivuze ku buryo bashobora guhubiriza abantu bagahindura ingendo bakajya gukwepa kajya kamashini
je nkararo ngegura nka Ferabeto muri Asiatique ni kamioneti umuntu aguha karibu ukinjira winjiye ujyaho hanze akabona ko nje ni kamioneti iri kuba polisi acabwira uri ndani ngo kubera iki aziko nza kumusaba ko ndiha muri ujya buryo kugira ngo amakori agende ariko barabikwepesha muri Asiatique twabikurikiranye ngorane aba influencer n'ishubahiro ha magara y'abantu muri bya byavuze by'imyanda bicafu hirya no hino barashaka guhumiriza bagahindura abarundi ku buryo udasanzwe bituma ntabashize inyuma mu kubakira turagira inama kandi n'ibitari bikizobikorana harisha byo cerekeje igihugu muri hariyo programme mu cyanganye n'ishubahiro muzi yerekeye promotion de l'image de marque du Burundi harimo n'amareresi twateguye tuzokoresha RTN barafite ibikoresho ndashima cyane rwose kuko bari sizo mawuti ubunye mu byerekeye uburyo naho ngire byavuye ku bukerebusi bwabo kuko n'ibishobahiro hariho amasezerano hagati ya RFI na RTNB abaha uburenganzira bwo kuronka ibikoresho ku mwanya n'amafaranga mbere bakanayabahereza agace akoresha mu kugura ibikoresho bigezweho agiye so bikoresha kugira ngo isura y'igihugu ibiri muri programme dufise tuzoka nabo bose aba influencer b'inyamakuru hanyuma byerekeye yavuze bya Canal Plus Canal Box nashimye turagifise kubera yuko twaravuganye nabo barafise gusa ibibazo byerekeye amakori bavuga yuko amakori ari menshi muri barihishwa muri Canal Plus mugabo tuzovugana n'umushikanganje abijingiga ca leta kugira ngo tworohereza abene igihugu bashobore kuronka amaxe kuri ubwo buryo buha amakuru kuko birungura ubwenge bikugurira imitima y'abantu bakamenya ibitari biki ariko n'ishobahero ko ngifise ijambo hari ikibazo kimwe ibinyamakuru byigenga nta byigenga biriho byose n'ibinyamakuru ko bikora ku murongo n'umwana yibonye ishobahiro ngene bakorana neza mu byerekeye iby'igihugu na cyane cyane bagize mu byerekeye amatora narabashimiye cyane rwose ko muri kudakurikirana hariho amafaranga y'amarodovance bariha muri ARCT ayo mafaranga abexija ko bayatanga mu madovize mugabo abanyamakuru bifise amafaranga y'amarundi ku makonti rero baca bagenda gutora amafaranga muri konti y'ishobahiro bakaja kuyavunjisha kuri marché parallèle kubera les banques ntizikibaha ayo madovize yo kuri muri ARCT igaca iba ingorane kimwe naco y'ishobahiro nohereza ko yerekana ko yayikora inyigireye cyane irishuzwa amafaranga muri ARCT y'amafrequence mugabo dukoreye igihugu kimwe nk'ubu bavuga ko yishuza ka miliyoni 400 mugabo twaravuga n'umushikiranganje ugasha leta avuga yuko tuza kuyatanga mugabo amafaranga ava muri RTNB kaja kuri ARCT kubera amafrequence ariko afasha n'igihugu n'ibintu twovugana ariko mugabo tukiye kubasa n'inshira mukadufasha kugira ngo ivyo bintu ntibibandanye hanyuma mu kurangiza n'ishubahiro RTNB radio televiziyo hariho ahantu idashika hari ibintu byerekeye amazone dombo turiko turakuraho mugabo benshi bahigiye cyose bigiye muri budget mu shanganje barakunda kubireka nyinshubahiro hariho ibice bimwe burya iyo biri mu gihugu badufize imbere turiko tubatunganiriza igihugu akaba yumva amakuru y'ahanda yiwe amugenewe ntayumve asa n'umwana y'ishubahiro uzusanga umufise mu nzu hageze gufungura ugasanga afunguye ibyo utasumye cyangwa ibyo utatetse icyo gihe bari ko bamugutwara twosaba rero y'ishubahiro ko muzodufasha muri ico kintu kugira ngo aya mazone domba amafaranga yotekanywa twarayishize mugabo bakabikuramo amafaranga avuga ngo abarundi bose itereswa igihugu cyose ibi ku verite par les ondes de la RTNB kuko nakabazo nako ngene kari kambakiye murakoze n'ishubahiro message na yose ko bantuka ngo meje kugurisha igihugu hanyuma ndabaza kubera iki ngo igihugu ngo nyene bigahaye ngo abanyamerika ni kare cyane cyabande wumva abanyamerika ngo bazoca binjira mu bintu byacu byose nunda mose babujije kwinjirayo bababuza hariho abantu rero nko bari baragize monopole burya hari ikibazo duhanganye ikintu nico mu kirundi ubugunge ni monopole hari umuntu yari monopolize mu bwiza bw'inka ni kuri imwe
abonye haje indi nkigira kabiri ategereza kuvuga ko ashavuye mugaje ko byangingo navuga nti bose teyise n'icyo kintu cyane biteza imbere igihugu aho bukera digitalization des services de l'État zobihari nawe tutagira internet bizogenda gute hari ababigaya mugabo nandi abikunda ariko je n'ubu ngoma mvuga ni communication hajya uno munsi Domitere jewe ndamaze kumutuma ko ndamubwira nti ubu ungira ngende ndabe ahantu nzoza ndashike nikore ucuza nje ndaguhamagara duce dukata kuri pourcentage y'amavantage wari office duce dukatako kuzikana ngende nuzisubire no kumbwira ibyo ngubwire utarabagira couverture nationale mugiye ubwiza bw'inkari imwe ntaca bibona mu mugabo unibazabona tuzanye yandi masosiyete ari yindi yoyo iza yamaze kwemegwa hariho yindi iri kwikorana na Onatel kugira bagire ntuze partenariat nayo nyine imaze kuza cyenda zineza ko muzoza mubona ibintu biko birahinduka hanyuma ko turi kubona ministre iki kintu Gasapa avuze kirakomeye nabo ku bintu bwiwe yaragize ahantu abajene bagenda kwiconnecta gratuitement mugabo nitujya twiyumvira ati mbega ku rwego rw'igihugu nago harabuze n'akantu twavuga ngo twubake abajene bakavuga ati shitse ngaha ndi connecta mwagiye muri Kiba ari baragira du centre ahantu usanga kujya ku jardin public hakaba ahantu ushitseho ca wicara ukiconnecta harimo kigira nuko hamaze jardin public ariko ndumvira rero none ministre rega mu minsi buvasho turatangiye imbuto n'ifumbire y'igitoro none ntagasibuvaso kubaho kuri internet ku buryo sibuvaso sukundi sukuvuga ngo nibe iragabanutse mugabo nkobo bagize bati akuri place d'indépendance turahashize Karimu ntakavuga ati ucajya uciye hajya uraza kwiconnecta hayibuce wibandaniriza ugagira uti hajya kuri jardin public ibyo ni ubishoboka avuga uti turaba handi hantu ugasanga leta ikeneye gafata anshaje none Gasape ntabishobora ari mu privé leta niyo manigwa nkako namwebwe cyane abafise les chaînes en ligne abafise les médias en ligne urashaka kuvuga uti naje ndaciye hajya ni connect nk'akantu ngenda bigashoboka nazi uko ntivyo muri cyo byofasha mu iterambere boteyise ijimbere hari ikindi yavuze shideni muri banki ingorane twebwe bise mu Burundi ni imvuze by'abamonopole haji banki yararavye tinonezeho ntacyo no kuburamwo mu bantu mugabo je ndabwire byose byavuye kubaka amadeni kubera iki umuntu avuga ngo banki ngo yangurishirije inzu je nabandiko ndatwega vuba ngo banki ngo yangurishirije wawe wewe umukozi wa banki ukavuga uti banki wewe uje gushora amahera zana rero jewe nganga ndi mukiriya n'amabanki mu bisanzwe baza kurondera abantu iyo bari mugabo nabandiko ndabivuga byarasa mugabo menya yuko wewe igihe utaraheza kuriha banki kigi ufise n'icyabanki rero ko ari wawe abantu bazi barabimenya kandi kiraza gutinya gufata ideni banka gufata ideni kubera turi binebwe uzura munafata ideni yo kubaka inzu jewe muranimvira ideni yo kubaka inzu urashobora kubibayikirwa na projet yawe nyene rero ideni no muri teyise urafata ideni aho Gasape rero twoshima ku ma initiative yose afata nk'ijya hotel mugabo narababaye mubaze kubaka hotel nziza nk'ijya muri ijya surface kangana kujya ijya yari ikwiye kuba uwo muri hectare mugabo yaragiye aricara ntigera avuga ati jewe ndafise umugambi wo kubaka hotel uraboko n'umatere ikwiranye n'iyo hotel yayizaye n'ubu je namvuga nti umuntu agomba kubaka hotel nabivuge hanyuma aronye ikibuga cyiza nko turavuga tuti Tanganyika ikwiye kuba Côte d'Azur gushika Nyanza rake uzanye hotel
ntabyo kuvuga ngo vialisation kwa baci baguya iyo tere ukayubakako iba rero ndabizi ko ari abacavu abanze umwe kwa kantu nabwiye muri best tukabimenya ico gihe nawe usubira gusaba turabizi urumva nawe rero hajya rero hari abace bambwira ngo umva ibitungo tubigira uko ngo kubera ngo bace badusaba ibintu icyo ijya telefone yanje nta kindi bereyeho kudenosa ibintu byosoja nabonye hariho clinique iri mu Gihosha nagiye kugurura narababaye sanga ni clinique de très haut niveau mugabo bagiye kwitsindagira ahantu n'imodoka kugira ishikeho biranga ikibuga ni gitoyi ndabaza gushikirana byo mugabo abantu iyi ni bitaro by'igihugu kubera icyo mutamuhaye acambwira ati wowe ugiye gusaba bakubwira ngo banza ubwire icyo tubwiye iyo upfa umuco ubimbarira je nkabyirondera icyo gihe nabwo mvuze nti umuntu afise tere hejuru yiwe kuko yavuga ati twagira tuzana IRM mugabo nitugira aho tuyishyira cyavuga ni Ministère de l'Agriculture w'amatongo na Travaux Publics na santé ubu nyene genda mubwiri aba bantu ubufise itongo hejuru yiwe mugende umuhirindi tongo aha haca bahareta leta ikihamuha iyo iki gihugu ibintu byose nivyo iwacu turi mwitongo kwa Burundi n'injara bariko navuga iyi turigondaniramo n'iwacu ntushobora kuva mu gihugunganeko nico gituma ufise umugambi wese nawe umenyekanishe kugira ngo turabe ikibuga twomuha ciza ahantu yubaka mugari n'ubundi nabwiye ngo tumuhe kuri Tanganyika mbona ngo mashaka ngo ya mugisagara niho nshaka ndabwiye tumuhe hectare kuri Tanganyika kugira ngo agire hotel nziza ugasanga ntaravyumva ndashimye cyane ko uri kuravuga uti guha valeur ibintu byacu ni ikintu cyambere gikomeye muri Conseil des Ministres tuza twamaze kuvuga tuti leta ntisubire kugurira hanze icifise ngaha mu gihugu kugira ngo dutere intege abantu bariko baragwiza umwimbo niturishiramwo neza ibintu byacu hajya navuze mu mwaka w'umunyamwete ahubwo natanze selection ko tujya turondera wabaye umunyamwete wa mbere ngaha mu Burundi muga rero ni higanwa rikomeye gute navuze ko duhera ku mutumba barabe umunyamwete wa mbere ku mutumba hanyuma imitumba izociganwa ku izone turabe umunyamwete wa mbere mu izone urumva muri abo babaye ku mitumba hazobamwo wa mbere hanyuma mu izone ubaye wa mbere mu izone ashica guhiganwa n'andi mazone mu ikomine barabu wa mbere hanyuma amakomine naca higanwa mu province barabu wa mbere hanyuma tuce duhiganisha rero niveau national batanu bumva province yose n'igikomune y'undi icyo gihe turarondera agashimwe tuzomuha kandi kazoba ari keza ibyo byose agashimwe bizotanga rero kari munsi miliyoni 50 ku munyamwete wa mbere mugabo numva yuko ari higana mubu gasapa ashobora kuba wa mbere ku mutumbi wabo mugasaga hari ubundi mugabo nawe yabaye wa mbere ku mutumbi wabo azoduga mukanyinyana muri batanu wa mbere iyi ni kugira iki kugira dutere intege abantu bagwiza umwimbo kugira abantu production system de production no biteza imbere igihugu ntagire inzobesha teise tourisme agriculture élevage secteur minier guhingura ubutare ngo hajya marble ejo nagiye kuraba marble yambaye yasohotse behareje ari kwa gatandatu marble yambaye yasohotse nacenda yitwara bacita imbwiriza ikigo niceze ubwa mbere kiribwa na papa bacitubwiriza naciye iryo karo rya marble rya mbere ryarasohotse muri makebuko naciye mvuga ntiwa mu Burundi yigira kuvuga ngo yahenze abantu ngo nta marble ibaho mu Burundi nta kuntu yoza akaraba akamaramara kandi yize geology murumva nk'uyo ni secteur minier ari mu Burundi niwo niwo gutera intege buryo umuntu yimba agashora urya nta n'umwe atobishobora mugabo nk'uyu yagize akayizine abajya abajene bo batera intege bakagira nk'agafonderi kafere byoca bigenda neza iyo ni secteur productif nk'ubu gukamisha umuyaga
Erega tourisme ni environnement dukamisha ho hari umuntu ari ikintu nama niyumvira abantu baba barafise amahera mugabo navuga ntabyo bananiye ko boja hamwe bakora ikintu afonderi y'icuma dufise ubutare bw'icuma ubwo twajanye gupimisha muri Afrika y'Epfo twafashe ibuye ikibago anijimbi dusanga ripima 90,% tujana irindi buye dukuye Bukinanyana naho nyene dusanga 90 Bukinanyana ni 90 naho nyene virgule tujana irindi dukuye iburaza twasaba 92%. Tujana ibindi dukuye Butihinda je ndavuga none abadandaza abo bose tubona aho boteranya bobura imiliyoni ijana z'amadolari zo gukora fonderi kugira ngo dusubire kwemporta ibati dusubire kwemporta ferabeto tibe byose biva mu butare bwacu nyene nuko abantu batarakanura rero baracara abantu bifata nk'abakomisiyoneri.